abantu b'Imana barasanzaye, ibintu byarapfuye, ibintu ntibikiri ku rutonde. Ako kanya atagira umutima w'ubushake n'ubugombe bwinshi budasanzwe umusunikira gusanura no gushyira ku rutonde umubiri wa Kristo Yesu no kubaka igikorwa cyasenyutse. Acakoresha iyerekwa. Haraga ngicambere ntegerezwa gusaba abatware bo hejuru kugira ngo ngende kubaka uruzitiro, baramuhereza uruhusha. Aho ni handi nababwiye ko bisaba ko umuntu abanza gukoresha inkomezi z'ibyumviro, the power of your imagination, the power of mind, kugira ngo ushobore kubaka no gusanura igikorwa cyapfuye, ariko kugira ngo ushobore kugera ku ntako yo gushigwa hejuru. There is no arising without forces. N'indege kugira ngo iduge ibanza kumva imoteri gahinda, ukumva ikintu kiriko kirahinda, hama bakayishiramo vitesse, hanyuma ikabona kuduga. Ariko hari some forces izitegerezwa kuba applied. Imoteri ihagaze y'imodoka cyangwa y'indege, ikintu cyose gica gikoroka hasi. Ataravuga ngo ntegerezwa gushira mu ngiro igikorwa cy'Imana, kandi abura amahoro adasanzwe. Kugira ngo ushigwe hejuru hari ibyiyumviro utegerezwa kugira biguteza intambuko yo gutera hejuru, yo kugera kure no gushika kuyerekwa ryawe. Hanyuma ikindi atagira niyerekwa, agira vision. Haravuga ngo kugira ngo ndahubake nkoresha naka. Amenya ko hazoboneka n'ababagwanya. N'andi hose yagiye abwira abatobeye n'abasanibarati ati Imana yo mu ijuru niyo izotuma bikunda. Kandi yagize n'umwete. Nehemiya yaraciwe intege as much as possible. Yaraciwe intege kugeza ku rugezo ibaza umuntu ashobora gusanga uri kurakora igikorwa akabwana ko kantu uri kurubaka n'imbwebwe n'imbwa yogaca ucaga aracibwa intege, ariko abandanya kuba diligent, abandanya kugira umwete, abandanya kugira umuhati, abandanya gukora. Agira niyerekwa n'amavision, akamenya nuko ategura iyo mitego. Mu iherezo Imana yaramuhaye kubaka uruzitiro araruheza, abahereza bagarura mu nzu y'Imana, abahereza bagarura mu gicaniro, yubaka n'ibyumba byagiyemo ibyumba by'amasengesho. Naho ibiterekwa ku gaciro kawe gategerezwa kuduga mu izina rya Yesu. Valere yawe itegerezwa kuongerekana mu izina rya Yesu. Iyo valere yiyongereye amafaranga ariyongera, iyo agaciro kiyongereye ubutunzi buriyongera, iyo agaciro kiyongereye iby'umumaro biriyongera, kandi iyo valere yiyongereye n'abantu bafite valere nabo biyongera ku buzima bwawe. Nta muntu ari ngaho yotera haleluya. Umuntu wese aronka ibintu biwuhanye n'agaciro na valere afise. Imana yo mu ijuru itegerezwa kongereza agaciro kawe kugira ngo uronke ibintu byo ku rwego rwo hejuru mu izina rya Yesu, kandi utegerezwa kuduga mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo ndakubwire ngo ntiwite ku hantu hose uri hasi, ariko utegerezwa kuduga mu izina rya Yesu. Imbogamizi n'intambamyi ni nyinshi kubuza kuduga hejuru, ariko utegerezwa kuduga mu izina rya Yesu. Ndagomba kubona uwabambwe yitanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi mbandanye urwo rugendo bikunda canke byoroha. Ndagomba kubona uwabambwe abazimu bankabemera, ndagomba kubona uwabambwe o Satani yankayemera, ndagomba kubona uwabambwe abazimu bankabemera, ndagomba kubona uwabambwe karande yankayemera, ndagomba kubona uwabambwe abarozi bankabemera, ndagomba kubona uwabambwe ubukene bwankabwemera, ndagomba kubona uwabambwe ingwara zankazemera, ndagomba kubona uwabambwe abazimu bankabemera, ndagomba kubona uwabambwe ndagomba kubona uwabambwe yitanze ku musaraba, ndagomba kwambara inkomezi bandanye urwo rugendo, ndagomba kubona uwabambwe bikunda canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe bikunda canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe bikunda canke byoroha, ndagomba kubona abazimu bankabemera, ndagomba kubona uwabambwe Satani yankayemera, ndagomba kubona uwabambwe abazimu bankabemera,
ndagomba we ndagomba ubukene bwanka bwemera karande yanka yemera abagenzi banka bemera abarozi banka bemera abazimu banka bemera ndagomba we ndagomba kubona uwabambye yitanze ku musaraba ndagomba kwambara ingomezi mbandanye urwo rugendo ndagomba kubona ubikunda canke vyoroha ubikunda canke vyoroha ubikunda canke vyoroha bikunda canke vyoroha haleluya ibiriko biradukwega inyuma yacu ni byinshi ariko dutegerezwa kuduga mu izina rya Yesu ibigomba ko tudashika kure ni byinshi ariko dutegerezwa guhonyora mu masezerano yacu abarozi bari inyuma yacu ni benshi ariko dutegerezwa kubandanya mu izina rya Yesu kuba Imana birayinezeza kuba Imana iyo inezerere umuntu ikora mu bubiko bw'igakurayo kadonzi zikayihereza umuntu kubaha Imana kubaha Imana birayineza kubaha Imana inezerewe inezerere umuntu ikora mu bubiko bw'igakurayo kadonzi zikayihereza kubaha Imana birayine ayo kubaha Imana birayi iyo inezerere umukora mu bubiko bwayo igakurayo kado nziza yo kubaha Imana birayi ayiwe kubaha Imana birayine iyo inezere umuntu ikora mu bubiko bwayo igakurayo kadonzi zikayihereza umuntu kubaha Imana birayinezera haleluya utegerezwa kuduga kandi utegerezwa gukayangana mu izina rya Yesu Imana yambariye ngo uyu munsi hari abantu iza gukura mu kibanza kimwe bashikane mu kire iraza kuvyatura mu buryo bw'imihemira birema vuba cyane vyambara umubiri mu buryo bufatika mu izina rya Yesu uraduga uve mu bukobwa uje mu bugore mu izina rya Yesu uraduga uve mu kukorera abandi nawe wikorere mu izina rya Yesu uraduga uve mu busoro uje mu bugabo mu izina rya Yesu uraduga uve mu bukene winjire mu mafaranga mu izina rya Yesu uraduga uve mu gukora iby'abandi nawe utangure gukoresha abandi mu izina rya Yesu abantu bizera Imana yo ku mwami yavuze dutere haleluya Imana yo mu ijuru ifashe kubera uyu munsi ndumva uri mu bwiza bw'Imana budasanzwe. The day of today is really heavy. Dusomere Yesaya igice cya 6 ku murongo waho wa mbere. Iri jambo nubuvugishwa ku muntu wese yicaye hano. Kubwizo mpamvu mwihangane tuvyaguruke kandi. Mwihangane cyane. Turaza kumara umwanya twicaye. Mwihangane. This is a prophecy to everyone. It's not just a simple word. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hallelujah. Yesaya ibice 3 umurongo. Iri joro namaze umwanya ndiko ndasenga. Actually, I had the word of today. Nari msi jambo ry'uyu munsi nari nategekanyije muri agenda yanje nari kwigisha. Ariko ijoro ryose nawe uzitiro.
nta n'iminota 5 nasinziriye, ndahera ku gicaniro imbere y'Imana, nahumirije ndabe ko nosinzira ndabura itiro. The Lord of God, Imana y'abami, umwami w'abami, yagumya avugira mu mutima wanje, acarampereza rino jambo. Amaze kuma rino jambo, narironse mu bucagucagu ijoro ryose nabuze itiro, ndarironka mu bucagucagu saa 10 ndafata iyindi myanya. Yesu natfashe cyane gose. Imana yambariye ngo hari abantu igomba kuduza ibintu, ntago bigomba kuguma bimeze uko byari bimeze. So hariho amwe mu mabanga menshi atuma umuntu aduga. One of the secret of raising, amwe mu mabanga atuma umuntu aduga, cyangwa se one of the points that can make someone raise, zimwe mu ntambuko umuntu ashobora guca ko zishobora gutuma umuntu aduga. Nizo ngomba ncemwo nkeya, n'ahari nyinshi ntashobora kuziheza, ngomba mvugemo nkeya. Hanyuma Imana yambwiye tuduza abantu. We are going to raise you today. Turabaduza, mutegerezwa kuduga. Naho wowe ufise ukwizera gukeye uyu munsi, ukwizera kwanje n'ukwiki gicaniro kuragusunika kukuduze mu mugisha wawe. Abizera dutere haleluya. Dusomere mu izina rya Yesu. 60 igice cya mbere. Ego Yesaya 60. Sorry. Igice cya 60 umurongo wa mbere. Yesaya igice cya 60 dusome ku murongo wa mbere. Ubwiza bwa Yerusalemu bwo mu gihe cy'iherezo, haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse, kandi ubwiza bwawe bukaba bukurasiye. Kuko raba, umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga. Naho wogeza ngaho, Imana idufashe cyane. Dukomere Imana amashi vyagira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Imana yo mwijuru iza kuma rino jambo, numvise ijwi rivugana naje, ritangura kumbarira mu buzima tubayemwo, in this life that we are living in. Nibutse ko tutakiriye abashitsi mutubabarire cyane. We are really sorry. Umuntu ari hano ari ubwa mbere yinjiye hano, urashobora ari ubwa mbere for the first time, urashobora kuvyaguruka tukwakire. Turakunda abashitsi cyane. Abashitsi ndababona. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Amahoro y'Imana namwe bashitsi beza, turabahaye ikaze aho umwami Yesu agenderera abandi, namwe ntabasige mu izina rya Yesu. Wa kabiri nzobakira mwese, ndabahaye umubonano, nzobakira tubasengere, kandi naziko ari Imana izokora. Turabakiriye abashitsi mu izina rya Yesu, aho Imana igendera abandi namwe ntibasige, kandi Imana ibaha amahoro n'amafaranga. Mwarakibagiye amahoro n'amafaranga. Imana idufashe cyane gose. Imana ibaha amahoro n'amafaranga. So eka twinjire mu ijambo ry'Imana rero. Mu buzima tubayemwo, ntago ari umuntu wese ari mu kibanza yategerezwa kuba arimwo. N'ikimenyimenyi, umuntu wese ngaha wo mubaza ngo wifuza kuba wowe umeze gutu, afise igicapo cy'ukuntu yirifuza ko yategerezwa kuba ameze. Hari n'uwundi adafise igicapo, ahubwo yagerageje kumera mu buryo runaka bw'uko yifuza kumera, bihwanye n'igicapo cyangwa se design cyangwa iyerekwa cyangwa vision y'icyo yifuza kugerako. Aragikorera, arakivunikira, arakiruhira, ariko biranka ko akigerako. Hano hari abantu bari aho batategerezwa kuba bari, hari abantu bari ku rugezo batategerezwa kuba bariko, hari abategerezwa ko batunze amafaranga menshi ariko imhemu zo mu miryango zabankiye kuyatunga, hari abandi bategerezwa kuba ari abadandaji bakomeye ariko imhemu mbi zo mu isi y'umwijima n'ibihe bitandukanye vyagiye bibafrena, hari abandi bategerezwa kuba bafise ayandi amazina atandukanye n'ayo bafise uyu munsi ariko imhemu zitandukanye zagiye zibabera intambamyi, hari n'abandi bategerezwa
bategerezwa kuba bari mu bihugu bitandukanye n'ibyo bari muri uyu munsi, ariko amablokaje yagiye yisubiriza umusubirizo uko bukeye n'uko ije, akabazibira, akabafata, akababuza kugera kure. Hariyo n'abandi impemu mbi zo mu miryango cyangwa ubundi bwoko bw'izindi mpemu zagiye zibabuza kuba abo bategerezwa kuba baribo. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo uyu munsi dukureho icyo kintu cyariko kirakubuza kuba wategerezwa kuba we, hanyuma uduge mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana muri Yesaya riratubariye ni haguruka ukayangane kuko umuco wawe ukurasiye. Hariho umuco Imana yarekuriye muri kino gice cyo muri repentance, kuri no hanga rya repentance, kandi umuntu wese ari hano araza kugendererwa n'Imana, araza gukorwa ko n'Imana, araza kuzura ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye hejuru ubuzima bwawe impemu yose yari kirakubuza kuba umunyamavuta, Imana yaguteguriye kuba umunyamavuta. Impemu yose yari kirakubuza kugera kure, Imana yaguteguriye kugera kure. Iyo mpemu itegerezwa gukugwaho, ibishaka itabishaka, kubera umwami avuze. Kandi umwami yavuze ibintu byose biramwumvira. Umwami Yesu uyu munsi ategerezwa guhindura amateka mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu natufashe cyane gose. Haguruka ukayangana. The Bible is telling us to raise and shine. Ntago ndatangura kumeshoninga icyambere n'icya kabiri, ndetse ariko ndavuga ku bintu bishobora gutuma utahura neza inyigisho ngiye kwigisha hano. Yesu natufashe cyane gose. Bibiliya avuga ngo haguruka ukayangana, arise and shine. Haguruka ukayangana, uhaguruka uduge. Arise and shine, haguruka. Bibiliya yo mu Kirundi ivuga ngo guhaguruka ntago ari guhaguruka kontere ku ntebe, ahubwo duga ukayanganire mu bundi bwiza, ukayanganire mu kindi kirere, ukayanganire mu bundi buryo. Haguruka ukayangana kuko umuco wawe ukurasi. So in arising there must be movement and some forces. Hategerezwa kubaho movement kandi hakabaho n'inkomezi runaka ziba applied. Imana yo mu ijuru idufashe cyane gose. Hategerezwa kubaho movement, hategerezwa kubaho ingufu runaka zishigwa mu ngiro. There is no arising without some movement. Nta kuduga ata movement ihari, kandi nta kuduga cyangwa se gukora movement hatabaye inkomezi runaka. For you to move, there is some forces and power must be applied. Hari inkomezi n'ubushobozi butegerezwa gushigwa mu ngiro. Umuntu wese ari hano utari kurahaguruka cyangwa se utari kuraduga, hari ubushobozi wari kurabura. Kandi nimba utari kurahaguruka, hari ubushobozi bwari ko buratuma udahaguruka. Imana yo mu ijuru ishireho impamvu habeho ubushobozi buguhagurutsa kandi bukuraho ubwari ko buragushira hasi. Imana yo mu ijuru ituma uduga kandi utera intambwe mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Yesu natufashe cyane gose. Nimba wifuza kuduga, nimba wifuza kugera kure, nimba wifuza gukayangana, utegerezwa kumva ko hari ubushobozi butegerezwa guhangana n'ubundi bushobozi. Hari ubushobozi butegerezwa gutsinda ubundi bushobozi. Hari inkomezi zitegerezwa kudomina izindi inkomezi. Mu gihe udashaka gukoresha inkomezi zo kwitanga no gusenga no gukora ibyo bibiri gusaba cyangwa se iby'iterambere rigusaba, birashobora kuba ikibazo kwawe kuduga atari uko Imana yateguye kuduga, ariko kubera udashaka kuapplyinga no gushiramo inkomezi runaka no gukora movement. Kandi narababwiye ati kimwe mu bimenyetso byerekana umuntu kana umunyenkomezi harimo ikintu bitwa movement, kubandanya gutera intambwe. Kubera ibiba biriko birahagarika umuntu aba ari byinshi, ibiba biriko birahiga umuntu aba ari byinshi, ibiriko birahiga umutima w'umuntu ari byinshi, ariko umuntu w'umunyenkomezi ikizomukwereka azohura n'imipfunda abandanya agenda.
azohura n'amadepression ariko abandanya agenda, azohura n'ibicantege ariko abandanya urugendo, azohura n'abansi ariko abandanya urugendo, kubera inkomezi ziwe zizomuha kunesha abansi, kubera inkomezi Imana yamuhaye zizomuha kudomina. Mw'izina rya Yesu Kristo ndanse umunyantege nke muri kino kibanza, Imana ikongera inkomezi zituma ata kintu na kimwe umwanzi Satani ashobora guhagarika ku buzima bwawe. Ikintu cyose Imana yateguye ku buzima bwawe kibandanye kandi cyavance kandi kigere kure mw'izina rya Yesu. Nta murozi azoguhagarika, nta mudayimoni azoguhagarika, nta mpemu mbi zoguhagarika, kandi n'amajwi yose arikavugira muri wewe yuko ugomba kubihagarika no kubivamwo. Utegereza kubandanya, kubera kimwe mu bimenyetso byerekana umunyenkomezi ni movements. Hallelujah, hallelujah. Yesu natufashe cyane. So when you see someone abaye tempted, iyo ubonye umuntu ageragezwa, iyo ubonye umuntu ahuye n'igeragezwa, iyo ubonye umuntu atewe, iyo ubonye umuntu Satani amugerageje, iyo ubonye umuntu abadayimoni bamusabye, and then ukabona ko he has quit, yakwitinze, arakita, arahagarika, arabivamwo, arabita, arananigwa, there is some appearance of powerlessness. Hari ukugaragara kw'inkomezi nke uwo muntu afise, because has failed to move. Ariko umunyenkomezi, no matter anything that he is facing, icyo ariko arahura naco cyose, ategerezwa kugira ngo aduge, kandi nta kuduga hatabayeho movement, kandi hatabayeho force runaka. Imana iguhereza inkomezi zo kubandanya mw'izina rya Yesu. Imana iguhereza inkomezi zo kubandanya umuhamagaro mw'izina rya Yesu. Imana iguhereza inkomezi zo kubandanya igikorwa mw'izina rya Yesu. Imana iguhereza inkomezi zo kubandanya urudandazwa mw'izina rya Yesu. Imana iguhereza inkomezi zo kubandanya igikorwa mw'izina rya Yesu. Imana iguhereza inkomezi uze gusohoka hano wumva wabaye uwundi muntu mushasha. Yamajwi yo kukubwira ko bidashoboka yatsinzwe, yamajwi yo kukubwira ko utazogera kure yakuvuyemwo, utegerezwa kubandanya. Abizera dutere haleluya. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Yesu natufashe cyane gose. When you fail to move, you are dedicating yourself in the realm of the spirit that you have some kind of powerlessness. Iyo unaniwe kubandanya, uri kuriyerekana mw'isi imwe, abadayimoni bakakubona, abamarayika bakakubona, ibintu byo mw'isi imwe mu byose bikavuga ni this person is lacking some power. Yesu natufashe cyane gose. Ariko iyo ubandanyije, naho umusongo ubukomeye, naho ubwoba bari bwinshi, ukavuga ni kama mbaya mbaya, umwami yavuze ntegerezwa kuba tanya. Imana iragushira hejuru. Nta muntu n'umwe yabandanyije ngo atsinde areke gushigwa hejuru. Nta n'umwe yabandanyije ngo aneshe areke gushigwa hejuru, n'izina rye rireke kuvugangwa. Imana iguhereza amavuta yo kubandanya no kunesha, kandi utegerezwa kuvugangwa no gutera intambwe mw'izina rya Yesu. Nimba wizera tera haleluya. Imana mfashe cyane gose. So gira ntangure kwinjira in one of secrets, amwe mu mabanga cyangwa se bimwe mu bituma cyangwa zimwe mu mpamvu zishobora gutuma ubandanya. Ibi bintu utegerezwa kubigira for you to move. Sorry, apana kubandanya, kugira ngo ushobore kuduzwa. Ariko hari abantu bifuza kuduga bari hano, cyangwa ntabyo dushaka, cyangwa twigumira aho turi nta ngorane. Yesu natufashe cyane. Wigumire muri ubwo bukene nyene, wigumire muri ako gakengego nyene kabazimu. Urazi inshuro bagukengereye, bagusuzuguye, abazimu bagutwenga, abadayimoni bagutwenga, Satana kumaramaza, utegerezwa kuduga mw'izina rya Yesu. Reka ndabibira akabanga. Human being, ikiremwa muntu kiremwe mu kintu bita kamenyero. Ikiremwa muntu cyose kiramenyera. No matter how handsome you can be, no matter how beautiful you can be, uko woba mwiza,
uko uvuga neza iyo umaze igihe kirekire mu bintu bimwe udashiriweho gutera intambuko y'ikintu runaka, abantu barakumenyera ku kintu runaka, kandi iyo bamaze kukumenyera icubahiro gisa n'ikigomba kumanuka. Nico gituma Imana yo mu ijuru itegerezwa kwama igushiriraho impamvu iguhindurira munsi kuduza, mu kukuduza ubandanya ushiraho impamvu, kandi bandanya igushiriraho n'izindi mwaye zituma abantu batakumenyera, bakakubona uyu munsi umeze uku, kindi gihe uku, kundi gihe kundi gihe, kubera ko Imana yaguhaye mwaye n'ama opportunité yo kuba muri ivyo bintu no kuronka ivyo bintu. Imana mu ijuru ikuduze kandi guhereze every necessity, ibikenewe byose byo kugira ngo ushobore kubaho kandi ubeho neza mu izina rya Yesu. Rimwe mu ibanga rero ryo kuduga, utegerezwa kumaintaininga, gufata neza inkingi z'agakiza cyangwa se inkingi zifasha imigenderanire yawe n'Imana. Yesu natwase cyane gose. Ndagasubiremwo, rimwe mu ibanga rishobora kugutuma uduga, utegerezwa kumaintaininga no gukurikirana no kwitwararika ku rugezo rwo hejuru ibintu, inkingi ziguhereza ubusabane bwawe n'Imana kandi zituma ugiranira ubusabane n'Imana. Pillars that are holding, inkingi zifasha imigenderanire yawe n'Imana. Bwira mwezo ati rimwe mu ibanga ryo kuduga hejuru kandi ukagumayo, birasaba kugiranira ubusabane n'Imana kandi ukabuzigama ku kiguzi cyose cyo gusaba. Yesu natwase cyane. Nyereka umuntu umwe, show me only one person yadugijwe n'abantu atadugijwe n'Imana, yagumye hejuru atakorotse hasi. Umuntu wese yadugijwe n'abamukomeye amashi, hari igihe bamuteye amabuye. Umuntu wese yadugijwe n'abantu, hari igihe bavuze ngo igihe cyawe kiraheze, reka n'ikindi cy'abandi bavuge. Umuntu wese yadugijwe n'abantu, baravuze ngo nawe utanguye kwiyemera kubera nitwe twakudugije. Umuntu wese yadugijwe n'abantu agira period kandi akagira ikiringo runaka, ariko umuntu Imana idugije amari kuri top, ari hejuru, imigenderanire yiwe n'Imana hamwe n'abantu iguma yinagura ku rugezo rudasanzwe. Imana yo mu ijuru igushire hejuru kandi guhereze kugirana ubusabane n'Imana. So kugira ngo uduge hejuru, utegerezwa gukurikirana ubusabane bwawe n'Imana yo iri hejuru y'amajuru. Yesu natwase cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi byose ni nyongera. So when you care about this, ukitwararika kandi ugakurikirana ubusabane bwawe n'Imana, ugakurikirana ubusabane bwawe n'Imana, kubera Imana ariyo hejuru, bishobora gufata ikiringo runaka kugira ngo uduge, ariko kubera Imana ariyo hejuru, uko buca nuko bwira igenda ikuduza bukebuke, igenda ikuduza bukebuke, igenda ikuduza bukebuke. Kandi Imana yakudugije ukabandanya ukurikirana imigenderanire yayo, ukayitwararika, ntabwo ushobora kumanuka hasi, uraguma hejuru, ukaguma uri umunyamugisha, ukagumana icubahiro, ukagumana igikundiro, kugeza uvuye mu mubiri ata muntu n'umwe yigeza gukorora hasi, kiretse ari we wikuye mu buntu bw'Imana. Umuntu wese ari hano, ndinginga Imana nye n'ubusabane n'ubushobozi, Imana iri hejuru y'amajuru, ikuduze hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Ikuduze mu mafaranga mu izina rya Yesu Kristo, ikuduze mu bushobozi mu izina rya Yesu, ikuduze mu nkomezi mu izina rya. God will never go down. Umuntu ashobora kukuvugira uyu munsi akakuduza hejuru, ariko ejo igihe ciwe cyo hejuru kigahera, ntabwo uzoronka umuntu asubira kukuvugira kugira ngo ugume hejuru. Ariko Imana ikugiriye favor ikakuduza hejuru, you will remain on the top. Uzokwa muri hejuru kandi
kandi ntago uzokwigera umanuka hasi. Yesu nadufashe cyane gose. Nico gituma nkunda kubwira abantu uti ntugashake ko abantu bakumenyera kubijanye n'ibivyo n'uburyo bwo mu mubiri gusa. When you present yourself ku bantu kano ways, abantu kabiyereka cyangwa se ukareka abantu bakakumenyera mu buryo bw'umubiri gusa, amezi 2, 3, 5 uzoza bazoba bamaze kugufata nk'umuntu asanzwe, just simple person, umuntu asanzwe, they don't even care, bavuga uyu turamuzi, nothing special. Ariko iyo umuntu presence spirituality, ubuntu bw'Imana, agakiza presence y'Imana, uko bukeye nuko bwije, Bibiliya ivuga ngo abamwizeye n'abamwitigiye shirizaho kwiyuburura mu nkomezi, bakubona uyu munsi umeze uko kubera ubwiza bw'Imana, ubwo umubare renewed, wuzura ubundi bwiza, wuzura ubundi bwiza, wuzura ubundi bwiza. Iyo abantu bakumenyeye ku buntu bw'agakiza n'ikiganza c'Imana, ntago bigera bakumenyera. Ariko iyo abantu bakumenyeye ku vy'umubiri gusa, kukumenyera n'akanya gatoya cyane. Imana yo mu ijuru iguhereze gukurikirana no kwitwararika ubusabane bwayo, kandi kuduze ku rugezo rwo hejuru, kandi ikintu cyose cyategerezwa kukumanura, Imana igikura imbere yawe mu izina rya Yesu. Imana igikura imbere yawe mu izina rya Yesu. Imana igikura imbere yawe mu izina rya Yesu. Imana ikuduze tela. Haleluya. Yesu natufashe cyane. Ico utegerezwa kugikurikirana no kucitwararika cyane. When you don't care about God who raises, iyo utitwararika ku Mana iduza, abantu narababwiye bashobora kugukomera amashi indwi zibiri, indwi ya gatatu bakaba bariko barakuvuma bagutera amabuye. Abantu bashobora kugukomera amashi indwi 10 cyangwa 30, indwi ya 40 bakaba bariko barakuvuma. But when God raises you, Imana ikudugiza ikagushira kuri top, nothing will get you down. Nta kintu na kimwe kizokumanura. Imana izohagurutse ibikugwanira. Satana azohagurutse ibintu 10 byo kukugwanya. Imana ihagurutse 20 byo kukuvuma. Satana azohagurutse ibintu 20 byo kukugwanya. Imana ihagurutse 40 bigufata ukuboko. Satana azohagurutse ibigushira hasi. Imana izokugenera ubufasha bugukwiriye mu gihe cyose ugezemwo. Imana wizeye kandi wakurikiye igushire hejuru, kandi ntihagire ikintu kikumanura mu izina rya Yesu. Nimba wizera tera haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Ikindi naco turabire muri Nehemiya igice cya mbere ku murongo waho wa 3. Mana dufashe cyane gose. Nyarutsa mwari turabire muri Nehemiya igice cya mbere ku murongo waho wa 3. Igice cya mbere ku murongo waho wa 3. Icya kabiri naco ibanga ryo kugira ngo umuntu aduge. Mana yanje umbabarire bino bintu bikurikirane cyane, kubera utabikurikiranye urashobora guhomba. Yesu adufashe cyane gose. Irindi banga ryo kugira ngo umuntu ashobore kuduga is having a heart of willing to remove the shame. Numutima wo kugira ubushake bwo gukura igitutsi kiba kiriko kiratumbera ku bwami bw'Imana canke ku mubiri wa Kristo. Ukoresheje inkomezi zawe, ukoresheje ivyumviro vyawe, ukoresheje vision, ukoresheje diligence, ariwe mwete canke se umuhate, ukoresheje diligence, ugakoresha niyerekwa canke se vision n'imigambi yawe myiza kugira ngo ushobore kubaka umubiri wa Yesu Kristo. Yesu natufashe cyane gose. Muri bimwe bituma umuntu ashobora kuduga hejuru, kugira umutima w'ubushake bwo gukura igitutsi aho yasanze kiri, ni kuvuga bwo gukura agakengegwe cyangwa isoni ku mubiri wa Kristo, cyangwa se ahantu yabonye ibintu bitameze neza, akagira umutima wiruka kandi uri amahoro, akabona ibintu bitari ku rutonde, akumva arahungabanya kubona ibyo bintu bitari ku rutonde, akabona igikorwa cy'Imana kiriko kirapfa, akumva umutima nturi kuratekana, akabona
akabona igikorwa c'Imana ko gikwiriye kuja imbere, akumva umutima uriko uramusunikira kandi uriko uramurira yuko ico gikorwa ategerezwa kugisunika kikaja ku ntambuko nziza. So ivyo bintu, kugira uwo mutima w'ubwo bushake bwo gukura igitutsi ku mubiri wa Kristo Yesu, utegerezwa gukoresha ubushobozi bw'ivyumviro vyawe, ugakoresha vision, iyerekwa ryawe, ugakoresha uburyo kugira ngo ushobore kuzuza ama visions, kugira vision kuba ahantu ukavuga ni hano hantu hakenewe ibi nibi kugira ngo bikogwe, reka ndabikore hama runaka ejo azosange bimeze neza. Kuba diligence, kuba diligent cyangwa se kugira diligence, kugira umwete n'umuhate no kwitwararika bifatiye cyangwa se bija ku mubiri wa Kristo Yesu. Dusomere Nehemiya igice cya mbere ku murongo waho wa 3. Nehemiya igice cya mbere ku murongo wa 5. Bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwa, kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse, n'amarembo yaho yarahiye. Yego, paramubarira Nehemiya yari yibereye ahantu ameze neza atekanye, nta kibazo na kimwe yari yifitiye. Ariko Nehemiya kugira ngo Imana imuduze, nababwiye kugira ngo ushobore kuduga biragusaba kwanza kugira inkomezi hamwe na movement, kugira ubushobozi runaka no gukora movement runaka. Imana yo mu ijuru bamuzanira amakuru, baramubwira ni i Yerusalemu, uruzitiro rw'i Yerusalemu rwarasenyutse, kandi n'abari basigaye Yerusalemu baratwawe ari nyagano. Bose bariko bararira, bose bari mu makajembegete, bari mu magogwa. Guhera ko kanya Nehemiya atatangura kubura amahoro. Haravuga ngo igikorwa c'Imana cyarasenyutse, uruzitiro kotire y'i Yerusalemu yarasenyutse, ubwami bw'Imana, abantu b'Imana barasanzaye, ibintu byarapfuye, ibintu ntibikiri ku rutonde. Ako kanya atagira umutima w'ubushake n'ubugombe bwinshi budasanzwe umusunikira gusanura no gushira ku rutonde umubiri wa Kristo Yesu no kubaka igikorwa cyasenyutse. Acakoresha iyerekwa, haravuga ngo icambere ntegerezwa gusaba abatware bo hejuru kugira ngo ngende kubaka uruzitiro, baramuhereza uruhusha. Aho ni handi nababwiye ko bisaba ko umuntu abanza gukoresha inkomezi z'ivyumviro, the power of your imagination, the power of mind, kugira ngo ushobore kubaka no gusanura igikorwa cyapfuye. Ariko kugira ngo ushobore kugera ku ntako yo gushigwa hejuru, there is no arising without forces. N'indege kugira ngo iduge ibanza kumva imoteri gahinda, ukumva ikintu kiriko kirahinda, hama bakayishiramo vitesse, hanyuma ikabona kuduga. Ariko hari some forces izitegerezwa kuba applied. Imoteri ihagaze y'imodoka cyangwa y'indege, ikintu cyose gica gikoroka hasi. Ataravuga ngo ntegerezwa gushira mu ngiro igikorwa c'Imana, kandi abura amahoro adasanzwe. Kugira ngo ushigwe hejuru, hari ivyiyumviro utegerezwa kugira biguteza intambuko yo gutera hejuru, yo kugera kure no gushika kuyerekwa ryawe. Hanyuma ikindi atagira niyerekwa, agira vision. Haravuga ngo kugira ngo ndahubake nkoresha naka. Amenya ko hazoboneka n'ababagwanya. Ni handi hose yagiye abwira abatobe n'abasanibarati ati Imana yo mu ijuru niyo izotuma bikunda. Kandi yagize n'umwete. Nehemiya yaraciwe intege as much as possible, yaraciwe intege kugeza ku rugezo. Ibaza umuntu ashobora gusanga uri kurakora igikorwa akabwana ko kantu uri kurubaka n'imbwebwe n'imbwa yogaca ucaga aracibwa intege, ariko abandanya kuba diligent, abandanya kugira umwete, abandanya kugira umuhati, abandanya gukora. Agira niyerekwa n'amavision, akamenya nuko ategura iyo mitego. Mu iherezo Imana yaramuhaye kubaka uruzitiro araruheza, abahereza bagarura mu nzu y'Imana, abahereza bagarura mu gicaniro, yubaka n'ibyumba byagiyemo ibyumba by'amasengesho, naho ibiterekwa ko byo ku gicaniro mu Bisirayeli byategerezwa kuba. Imana dufashe cyane gose.
yose. Abantu bose bagenda bavuga ngo iyo hataba Nehemiya ibi nibi ntago twari kuba twabigezeko. Imana yo mu ijuru iguhereza umwete kandi no kugira umutima wo kubabara igikorwa cyose aho usanze kitameze neza. Hari abantu bashobora kugera ahantu ugasanga ibintu byose biri disorganized, akabona ko hari n'ibyo ashoboye gukora mugabo ntashobora gukora batamubwiye gukora, ntashobora gutanga batamubwiye gutanga, ntashobora kugira umutima wo kubabara igikorwa, akicara agatekereza akabona ibintu bitari ku rutonde, agatekereza akumva n'amajwi amubwira ni haguruka ukorera Imana akayirengagiza, akumva amajwi amubwira ni witange muri ubu buryo ntayahereza agaciro, akamubwira amajwi amubwira ko ari byo yahamagariwe gukora mugabo akavyirengagiza. Igihe cyose uzirengagiza ijwi rigusunikira gushira mu ngiro ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe kugira ngo wubake umubiri wa Kristo cyangwa ngo ushyire ibintu ku rutonde, uzoba uri kuragwanya kuduga no gutera kure no gutera intambuko kwawe ko kuja hejuru. Imana yo mu ijuru igukore ku maso, igukure ku ruhuni rwose, ikwinjize mu gihe cyawe cyo kuyikorera, kandi igikorwa cyose ukora kigire impact mu izina rya So. Hari abantu baza gusohoka hano iri joro nyene, Imana iza kubagendera mu ndoto, ibahishurire ibyo bategerezwa gukora, kandi bahishurire naho bategerezwa kugera, kandi bahishurire naho bategerezwa kuja. Hariyo n'abandi bagisohoka hano, Imana iza kubaho ubushake ubugombe bwo gukora ibyo batahora bashaka gukora, ariko bibashira mu ngiro kandi bibashira mu muryango wo gukora ikibateza imbere n'igituma baduga hejuru mu izina rya Yesu. So kijya kintu mwemu w'Imana n'umutima biguma bikubwira gukora muri wewe ukaguma wumva udashaka kugikora, kijya kintu nyene nico kinyegeje mu iterambere ryawe. Your arising is there. Indi wumva umutima gumukubwira vyuko ukora ibi nibi, vyuko usenge, kora iki gikorwa, itange muri ubu buryo, regira ya revelation, gira ya surigwa, have these visions. Ukamubwa ni nzogikora ejo, nzoba ndagikora, uri kuratevya kuduga kwawe. That is the rising of yourself over your life. Ukuduga kwawe kuri hajya nyene, ukuduga kwawe kuri hajya nyene. I have seen no one mu mateka y'isi yabyutse mu gitondo yararyamye avuye mu ngonera n'itiro, nta gikorwa yakoze, nta muvuma yakoze, nta maforce runaka yaba yakoresheje ngo abyuka ari hejuru yitwa runaka. Mumbwira umuntu umwe wenyene. Yesu natufashe cyane gose. Umuntu wese yaduze, that person has story afite amateka inyuma y'ubuzima bwiwe. Ndasenga Imana yo mu ijuru iguhereze iyerekwa kandi kuduze, kandi guhereze gushira mu ngiro ikintu cyose wifuza gukora. N'umuntu wese ari hano, ndumva Imana iri kirambara ngo hari abantu hano bafise amayerekwa n'amavizi ariko babuze uburyo bwo kubishira mu ngiro. Mbere yuko uyu mwaka uhera, Imana yo mu ijuru iraguhereza uburyo mu izina rya So. Mbere yuko kwezi kwa gatatu guhera, Imana mu ijuru iraguhuza n'utwaye umugisha wawe mu izina rya So. Mbere yuko kwezi kwa kabiri guhera, Imana mu ijuru irakurungikira ubufasha aho ubukeneye hose. Ndabona abantu bavyizeye, dutere haleluya. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Movement irazibira iterambere ry'umuntu. Hano dufate nka kana gatoya ngaha canke imodoka ziriko ziragenda buke. Aha, reka dufate muri ambuteyage. Iyo hari ambuteyage, naho woba wihuta gututegetswe kugenda buke. We don't care how hurry you are. Uko wihuta kose ntabyo twitayeho. Turi muri ambuteyage, you have to cool down. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Niyo uri kuragendana n'akana gatoya, uko woba wihuta gose utegerezwa kugenda buke kubera uri kugendana n'umwana afise intambuko zito. Ni washaka ko wihutura muterura cyangwa umusige ngaho ugende. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu natufashe cyane. Iyo rero udafise iyerekwa ryo kubandanya no kugera kure, ukabura n'umwete, ukagira no kugenda buke na movement no ku buzima bwawe, birakuzibira kandi bikakubera intambamyi yo kuduga no kugera kure. Turicari kumwe tuduze ikiganza. So ikindi naco ni kintu bita revelation will take you up.
ishurirwa rizokuduza hejuru kandi rizokugeza kure. Dusomera Abami ba mbere igice cya 3 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo w'9. Abantu benshi baragwingiye kubera kubura ishurirwa. We are not arising because we are lacking revelation. Ntituriko turaduga kubera tudafisishurirwa. Yesu natufashe cyane. Ubuzima budafisishurirwa nta mpinduka bugira. Yesu natufashe cyane gose. No matter how I can tell you to raise, uko twababwira naho Imana avuga ndaje kugushira hejuru, Imana izoshiraho impamvu iguhereze platform ugendera ko kugira ngo uje hejuru. Yesu natufashe cyane gose. Utegerezwa kugira amayishurirwa, apana kuvuga ngo nagerageje byaranse, apana utegerezwa kugira amayishurirwa mu gitondo no ku mugoroba no kuyashira mu ngiro nimba wifuza kuduga hejuru. Nimba nawe utagomba kugera hejuru ntugira amayishurirwa, ariko nimba wifuza kugera hejuru utegerezwa kugira amayishurirwa. Kandi nimba wifuza kugera hejuru utegerezwa kumva yuko uhagarika kwidoga no kwidodomba, kandi utegerezwa gutera intambwe yo kugera hejuru mu izina rya Yesu. Dusome Abami ba mbere ibice 3 guhera ku murongo wa 5. Kandi Salomo akiri i Gebeyoni, Uhoraho amwiyerekera mu nzozi mw'ijoro. Nuko Imana iramubarira iti nsaba icyo ugomba ndakiguhe. Salomo arishura ati wagiriye neza cyane data umusabyi wawe Dawidi, kuko yagendera imbere yawe mu by'ukuri no mu by'ukugororoka. Wagiye ubana neza na papa wanje umusabyi wawe, waramugiriye neza kuko yagendera mu by'ukuri no kugororoka. Agutunganiye mu mutima wiwe, kandi ukaba waramugereye kuzomugirira neza cyane nk'ubu, ukamuha umwana wo kumusubirira ku ngoma nk'uko biri uyu munsi. Nuko none Uhoraho Mana yanje, jewe umusabyi wawe wanyimitse mu gishingo cya data Dawidi, naho nkiri umwana muto gusa, sinzi iyo bijya n'iyo biva. Atanguye kugira ishurirwa. Yes, I am a king, but how am I going to rule? Ndumwami Salomo ni kare karavuga, ariko sinzi uko barongora. Then what am I going to do? Ndi imbere y'abatama babonye byinshi imbere yaje, ndi imbere y'abantu banyitanga imbere. I'm arising. Uyu ni Salomo ariko aravuga amajambo. Yari mwishurirwa, ari mwiyerekwa, atangura kugira iyerekwa n'ishurirwa y'ukuntu yoshobora kuduga hejuru. Ubuzima bw'amateka ya Salomo, ibikomeye byose yavuzwe ko binyegeje muri rino hishurirwa yagize hano. Haravuga ngo Mana sinzi iyo bija niyo biva, ariko ndakeneye kumpereza ikintu gishobora gutuma shobora kubahwa kandi nkaduga hejuru. Ico kintu ntago ari icomba, ahubwo nico nkora. Because wisdom is not kugira ubwenge, ntago ari kuba umunyabwenge, ahubwo ni gushira mu ngiro to practice. Gushira mu ngiro ibikorwa by'ubwenge nibyo byerekana kuri umunyabwenge. Ntago kuvuga kuri umunyabwenge hari ikintu na kimwe bimariye abantu, ariko ibikorwa byawe by'ubwenge biraza kwerekana neza yuko you are wise as you are saying. Kandi jewe umusabyi wawe ndi hagati mu bantu bawe watoranije, ihanga rihambaye ritoharurika cyane. Abantu bakomeye cyane washize imbere warandugije, rihambaye ritoharurika cyane ngo limenywe n'ubwishi bwaryo. Dio none rero jewe umusabyi wawe no mu mutima w'ubwenge, ushobore gucira abantu bawe imanza mu mutima w'ubwenge, menye gutandukanya ikibi n'icyiza. None ninde yoshobora gucira imanza iri hanga yawe rihambaye? Amen. Dukomere Imana amashimeshi. Salomo ishurirwa yagize niyerekwa yagize byamuhaye amateka muduza hejuru. Imana yo mwijuru hari umuntu iza guhereza ingabire nshasha hano, iza guhindura amateka y'ubuzima bwe mu izina rya Yesu.
umwami yavuze ko hari umuntu iza guhereza ingabire nshasha izotuma abo muryango iwanyu bakumenya, izotuma umugore wawe akubaha, izotuma muvukana bakubaha, izotuma muva mu ndimwe bakubaha, izotuma bamukorana bakubaha. Imana yo mu ijuru iguhereza ingabire iza gutuma abantu hari ikintu runaka bakumenya ko bavuga ngo niwakenera umuntu w'ubwenge ni naka, niwakenera umuntu azi gukora ibi ni naka, niwakenera umuntu ameze uku nuku ni naka. Hari ikintu Imana iza kuguhereza kiza kuduza izina ryawe, izina ryawe rimenyekane social media, izina ryawe rimenyekane mu gihugu, izina ryawe rimenyekane ku isi, izina ryawe rimenyekane mu miryango. Abantu bose bari hano bari bafite ubuzima buciriritse, ndinginga Imana yo mu ijuru iguterekemo ingabire izotuma abakomeye n'abahambaye bifuza kugiranira ubusabane no kumenyana nawe. Mana yanze abantu basinziriye niba ariko baranyumva, ratekepo yazata. Imana yo mu ijuru guhereza ikintu kizotuma bagusumbya amashure n'abagusumbya imyaka baza bakakwegera bagaca bugufi bakavuga ngo turakeneye ikintu kiri muri wewe. Imana yo mu ijuru iguhereza ikintu kizotuma bakwitangiye imbere bakakwegera bagaca bugufi bakakubwira bino bintu wabironse gute, bakakubwira ni turagomba uduhe kuri kino kintu n'akantu konye n'Imana ikora kavuye mu isurirwa akambara umubiri. Hari abantu bariko barakira kandi ndabona hari ishusho Imana yo mu ijuru irashira ku bantu. Haleluya, haleluya. Ndabona abakobwa Imana yo mu ijuru hari akandi igiye kubafyora kazotuma abantu bakomeye n'abahambaye babaza kubarondera. Salomo, abami n'abamikazi barava mu bice bitandukanye bakamuzanira inzahabu, bakamuzanira iby'agaciro just to see him, kugira ngo bamurabe kandi bavugane nawe. Bakavuga we want to hear the wisdom of this man, turakeneye kumva ubwenge bw'uyu muntu. Bibiliya irambwira ngo yari n'umunyakaranga kenshi cyane, gusangira nawe ku meza kugira ngo umubone byonyine hari ikiguzi wakora, hari ibyo watanga kubera icyubahiro n'akantu Imana yamufyondeye. Imana yo mu ijuru irambariye ngo ntihararengerana yuko hari ikintu yo guhereza kigatuma amazina yawe ahinduka, ntihararengerana yuko hari akantu yo gufyondera. Hari ikintu gitegerezwa kukuduza muri iyi ndwi, hari ikintu gitegerezwa kukuduza mu bo mwose ibere rimwe, hari ikintu gitegerezwa kukuduza abo mwiganye bakaza bakakubwira niko twize mu ishure rimwe, amanote twafashe amanote ku ntebe, twakoranye ibikorwa, ama interrogation n'amateste n'ama-exame byari bimwe. Vyagenze gute ngo wisange kuri runo rugezo? Arabo sheketele brosia. Imana igufyondera akantu kishurirwa n'iyerekwa rigutandukanya mu izina rya Yesu. Bangaye biteguye kuduga no kwakira icyo Imana ije kubahereza? Bari hano dutere haleluya. Imana ishobora kukuduza abo mwose ibere rimwe bagacanganyikirwa bakavuga ni nibikukora twebwe tudakora, ni hehe uba twebwe tutaba. Harakana Imana yafyonze, mushobora kudandaza bimwe, mushobora gukora bimwe, mushobora kugendera hamwe, ariko Imana ikagufyondera akantu. In the mighty name of Jesus Christ. Enough is enough. Birahagije. Igihe cyawe cyo kuguma hasi Imana igihagarike. Guhera uyu munsi Imana iguhereza akantu, guhera umunsi Imana iguhereza akantu, iri joro Imana iguhereza ikintu, uyu munsi Imana iguha ikintu, uyu mugoroba Imana iguha ikintu, muri kuno kwezi Imana iguha ikintu. Ukwezi kwa kabiri bitegerezwa kuja mu ngiro kandi utegerezwa gusohokana ikintu kizotuma abantu bakwitaho. Haleluya. So God can give you something that will catch everybody's attention. Hallelujah. Imana ishobora kuguha ikintu gituma attention y'abantu yose iza kuri wewe. Everyone will be waiting for what you will say. Mukaba mwicaye mu muryango bakavuga turarindiriye kumva ijambo rya naka. Abandi mwese mwavuze we have heard you, turarindiriye kumva ijambo rya naka. Vuga ngo akona kandi Imana iba yafyonze. Hallelujah. Hallelujah. Mana yo mu ijuru ishobora kugufyondera akantu umuntu atari wo muha
hanuye avuga ni impanuro nemera ni ya naka wenyene, only this. Ariko turiko turafashwa cyane, turiko turabitahura cyane. Imana ishire impamvu yo kudugaga bene data, Imana ishire impamvu yo kudugaga bene data. Imana iguhereza akantu gatuma uduga kugira ngo umugabo wawe akubahe. Imana iguha akantu gatuma uduga kugira ngo umugabo wawe akubahe, kugira ngo umugore wawe akubahe, kugira ngo umufiance wawe akubahe. Imana iguha akantu gatuma uduga. Ndakunda kubivuga, Mana dufashe cyane. Ayo n'amavuta. Tela hallelujah. Tela hallelujah. Mana dufashe cyane gose. Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Uko waburi kose upfa kuyubaha, ibindi nibikureba wewe ke muri cyo. John yagiye hehe? John ari Mana yanje we, Yesu we, nyaruka John, nyaruka kuri piano. Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo isi yose uyubahira mwemera. Uko waburi kose upfa kubaha, ibindi nibikureba wewe ke muri byo. Nanuze yagiye. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndiko ndigisha kugira iyerekwa n'inkomezi na vision, aba nabo bagasiga ibikoresho byabo. No kugira umubabaro wo kuba bari gikoma cyima. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu nadufashe cyane. Hari akantu Imana ishobora gushiraho. Umva, abantu bagusumbya imyaka 100 bakakwitanya kubaha. We honor you. Yesu natwaze cyane. Bagusumbye n'amashure barayaminuje, ariko Imana igafyonda gakode bakakubaha. Imana igushirira impamvu. Imana igushirira impamvu. Tela hallelujah. Imana idufashe cyane gose. Hari akantu Imana ishobora kugufyondera. Kwiga ni byiza, ariko hari akantu Imana ishobora kugufyondera ikagushira hejuru, ikakubahisha, ikaba impamvu yawe yo kubahwa no kuvugangwa no gushigikirwa no gufatwa ikiganza no kuvugwa neza. Yesu nadufashe cyane gose. Yesu nadutabare cyane. Ndabona abantu bari hano bagiye kurongora amakampani, ndabona abantu bari hano bagiye gushira mu ngira ibikorwa, ndabona abantu bari hano bagiye kugurura alimentation, ndabona abantu bari hano bagiye kugurura amashopu manini, ndabona abantu bari hano bagiye kurangura za Tanzania, ndabona abantu bari hano bagiye kurangura za Dubai na za Chine. Ariko nta mudandaza ari hano yohaguruka agatera hallelujah. Tela hallelujah. Ndabona abantu bari hano bagiye kuzunguruka ku mbuga bariko baravugwangwa ku bitangaza n'ibimenyetso Imana ibakoreye. Ndabona abantu barungikirwa ama message ku WhatsApp yo mu miryango n'amagroupe yo muri famille babwirana na mbega wabimenye. Message mu miryango yo mu mafamiye zihanahane. Ogani wumvise amakuru ya naka, ifoto yagiye mu Bushinwa, yagiye kurangura, ya rarabo sekete kele vrosata rante kele bosekete, raba bamuhaye kontra, raba bamusinyiye kontra, raba bamuhaye akazi, raba bamuhaye dekre, raba bamudugije. Nta munari hano yotela hallelujah. Hallelujah. Tela hallelujah. Hallelujah. Tell
kandi yindi haleluya niniya. Hallelujah. Imana ishyiraho impamvu ituma wubahwa mu izina rya Yesu. Imana yambura ijambo abagukengere n'abagusuzuguye, atari kugenda kubabwira ngo muhame muceceke, ahubwo ikora ikintu gituma badasubira kuronka ijambo bakuvugako. Hey! Hey! Hallelujah! Hallelujah! After this service, inyuma y'aya makoraniro y'iyindwi y'umwami yavuzemwo, ubuzima bw'abantu bugiye kwandika ubundi bushasha mu izina rya Yesu. Oh, hari abantu bariko baravyakira Yesu we. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Ah, hallelujah, 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 hallelujah. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. You have been forcing respect. Umaze igihe uforce abantu ko bakubaha. Umaze iminsi uforce abantu ko bagukunda. Why do you force love? Harakana Imana igomba gufyonda. Barategekwa kugukunda kandi babyirondeyemo. Listen. Hari ikintu Imana ishobora kugukorera uyu mwanya. Uyu mwanya tuvugana. Umuntu akagukunda atagukunda ariko akaba ategetswe kugukunda kubera icyo Imana yaguhaye. Ariko Mana yaje, hari abantu bariko barabyakira. Mana dufashe cyane gose. Hallelujah. Umva, narababwiye Imana igukorera akantu gatuma buriya, narababwiye umukene ntaca bugufi. Umukene arigirisha. Umenya umuntu ko aca bugufi Imana yamuhaye amafaranga. Niba abona umuntu adafise amafaranga ukabona ariko aca bugufi, oya ijya n'inzara iri kiratuma yiyorosha, kubera aratinya ko niyiyerekana uwo ari we by'ukuri yuko udasubira kumufasha ikintu na kimwe. Yesu natufashe cyane. Niba abona umuntu Imana yahezagiye adashonje atakina Kenya, ariko ukagumubona that person afise ubumuntu no guca bugufi no kwiyorosha ari simple, ujya muntu araca bugufi. Ariko umuntu yiyorosha Kenya wapi, iyo ni nja. Yesu natufashe cyane. Muna Kenya ye arashobora kunama havuga ni ego 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 ego. Mugabo avuga ni uri kuramfukamika hano. Rindira ndagutinze nzoze mpagaze na. Mani dufashe cyane gose. Hana urabona ibintu kigira kibaza rero ngo niko tugomba kubahatonye, natwe rindira tuzoshikirwa. Ntaca bugufi. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Yesu nadutabara. Nabo rero badaca bugufi, Imana yagufyondeye akantu bategerezwa kukubaha, batari kukubaha, batari kugukunda, batakwemera ariko bakakubaha. Imana isonda akantu cyane. Wewe woza kuduza ibitugu ku muntu akugaburira. Uraduza ibitugu ku muntu agufasha ku bintu bitandukanye. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Naho wowe udafise ubwenge uragerageza ukigirisha basi. Yesu natufashe cyane. Imana isonda akantu gatuma bigirisha ariko bakora icyo bategerezwa gukora. Sawa. Yesu natufashe cyane gose. Ikindi naco ni ikintu bita icyakane, sigaje bitatu cyaturangiza dusenge. It is what we call salvation. Agakiza. Yesu natufashe cyane gose. Munyumve neza kino kintu. When you know nothing about salvation, you will know nothing about power. About power of God. And when you don't have power of God, you will die in confusion and buried in questions and thinking a lot of things. Bisiguriki, nutagira agakiza muri wewe, ntabwo uzigera umenya ubushobozi cyarico bw'Imana. Yuwe uzobaho kubwa favere y'Imana. Imana ikurinde ntupfe ubeho. Ariko hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kuzoguhagurukira bikagushira hasi kubera ko byagusumbije inkomezi. Reka ndakubarira. Iyo uri kuraduga hariho ibintu bitangura kukubona, utangura kumenyekana, ukwisanzura gutangura kugabanuka, kwitwara uko ushaka bitangura kugabanuka. Comfort zone zirahera kuri wewe when you are rising. Iyo uri kuraduga ahantu wahora uteramira utangura kuhahagarika,
ahantu wahora utemberera hatangura kugabanuka, nabo wagenda nabo bitangura kugabanuka just slowly. Kandi iyo ni principle yo kuduga, ni principle yo kuduga, niko bimeze ubishaka utabishaka. Iyo udashatse gukurikiza iyo principle biraguhitana. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. So raising demands power. Kuduga bisaba ubushobozi runaka, kandi twebwe abizera twizeye ubushobozi bw'Imana n'ubushobozi budasanzwe bw'Imana. Yesu natufashe cyane gose. Iyo udasaga kiza rero, hano simvuze ngo kwitwa umukizwa. Hari ibintu sigaye numva ukumva umuntu avuze ngo nguriya muntu ngo rabi ibintu ariko arakora ari umukizwa nani. Ninde yaguhenze ko ari umukizwa? Yitwa ko ari umukizwa mugabo si umukizwa. Umukizwa ni mu Cyongereza avuga ni Christian. Ni kuvuga Christian bisigura kubaho ubuzima, living a life of Christ, kubaho ubuzima bwa Kristo. Rero kubaho ubuzima bwa Kristo no kumanifesta ivyamwa vya Kristo. Uriya muntu yitwa ko akijijwe mugabo ntakijijwe. Ikizokwereka ko umuntu yakijijwe, Yesu yaraduhaye urugerezo rwiza bwa muzobamenyera kuvyo. Rero pana kubona umuntu yitwa ko akijijwe guca ushaka kuba confused. Hari umuntu yitwa ko akijijwe ashobora gukora ibyaha birenze n'ibyo umuntu adakijijwe akora. Hari umuntu adakijijwe afise ishari n'ugwanko birenze n'ibyo umuntu atarakira Yesu Kristo afise. Yesu natufashe cyane. Hari abantu bakijijwe bakubita abagore birenze nuko abapagani babakubita kandi bitwa ngo barakijijwe. Aho haraduga. Mani dufashe cyane gose. Hallelujah. Aho ndahumbise haraduga. Hallelujah. 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 Yitwa ngo arasenga mu kanisa ni sawa, mu rusengero everything is fine, but ivyamwa byo naho bihuriye n'agakiza. Bisigura kirero agakiza karaba inkingi ikomeye cyane yo kuduga hejuru. Kubera ko narababwiye hari ikintu bitwa lucky and blessing. Amahigwe, iyo udugijwe n'amahigwe umwanya wose ushobora gukoroka. Iyo nga nguriya muntu yagiriwe amahigwe ngo yongo ujya mukobwa afite amahigwe kwe, uriya muntu afite jewe ntago nizerera mu mahigwe. Nta nubwo mfise amahigwe, mfise umugisha. I'm blessed. I'm not lucky. I don't believe in lucky. Amahigwe umwanya wari wose ashobora guhagarara, ariko umugisha w'Imana yiwuguruye naho byoduga bikamanuka bikazunguruka bikagira gute, umugisha w'Imana ugumuhagaze kandi utegerezwa kubandanya. Umugisha w'Imana ntushobora kugwanywa ngo ube defeated, ariko amahigwe barayahagarika agahagarara anyhow. Ntabwo uzoduzwa n'amahigwe. Umugisha w'Imana uzogushira hejuru mu izina rya Yesu. Inyenyeri y'Imana izogushira hejuru mu izina rya Yesu. Inyenyeri y'umugisha izokuduza hejuru mu izina. Hallelujah. Sigaje bitatu vyonyene. Dusomera mu Migani igice cya 4 ku murongo waho wa 18. Iyo rero ufise umugisha umugisha w'agakiza, surely abadayimoni bashobora guhaguruka kukwica mugabo ukabadomina kandi ukabanesha. Urazi, do you know abantu bahigwa nimwe mu bizisi umwijima uko bangana kugira ngo zishobore kubica, mugabo kubera ubushobozi bw'Imana bukabongera amahirwe yo kubaho, ukabongera amahirwe yo kubaho. Hari abantu yo hataba ubushobozi bw'Imana nimva zabo zoba zaribagiranye. Nanje ndimwo, Satani yari kuba yaranyishe kera cyane gose, ariko ubushobozi n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi ziwe agira byamaye ibihe byose ziratudefanda zikatubera maso ibihe byose. Umwami w'amahoro akubereye maso mu izina rya Yesu. Abarozi ntacu bazokugira, abadayimoni ntacu bazokugira. Uko tubayeho si kugihamana, tubayeho ku mugambi w'Imana. Uko tubayeho beshi byayobeye abayuda ndetse n'abasi by'ukuri muri Yesu. Uko tubayeho benshi byayobeye abayuda, byayobeye abafarisayo ndetse n'abasadukayo birabayobera. By'ukuri muri Yesu turajyanwa n'Imana.
Oh, by'ukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. by'ukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. Oh, by'ukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. by'ukuri muri Yesu Tik. turaryamanye ibanga. Oh, by'ukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. by'ukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. Oh, by'ukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. by'ukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. Oh, uko tubayeho ko tubayeho benshi birabayobera. yayobeye Byayobeye abayuda, byayobeye abafarisayo, ndetse n'abasadukayo birabayobera. aho by'ukuri muri Yesu turaryamanye ibanga. hariyo akabanga turyamanye muri Kristo Yesu. Dufise kode pine turyamanye muri Kristo. Abarozi birabacanga, abatobiya n'abasanibarati bikabacanga, bagatangara igituma tubandanya tubaho bikabacanga. Nibibacange bizobandanya bibacanga, umwanya wacu atubereye maso. Hallelujah! Haleluya! Mani dufashe cyane gose. Hariyo akabanga uyu munsi gomba ishireho ko kuduza umuntu ha. Hariyo akabanga. Umvirize urakoze mwemu yera we. Hari akabanga, agakode pine, agakode k'akabanga Imana iza gusyonda uyu munsi duza abantu. Kandi umuntu ataza ko kabanga ni wewe n'Imana siri yako na Yesu tu. Nta wundi muntu azoshobora kukumanura hasi kiretse Imana yugurura ntihagire uwugara, uwugara ntihagire uwugurura. Imana yo mwijuru ishire impamvu yawe kuduga mu izina rya so. Tela haleluya. Usomere Imigani 4:18. Ariko inzira y'abagororotsi imeze nk'umuco wo mu gatondotondo, ugenda urushiriza gukayangana gushitsa hake poste. Amena. inzira y'abagororotsi imeze nk'umuco barushiriza bakayangana uko bukeye nuko bwishe. Yesu natufashe cyane. That is the pathway of righteous. Inzira y'abagororotsi, righteous, agakiza gatuma umuntu agenda akayangana. Nta mukizwa saza, no. Tuguma twiburura mu nkomezi, uguma utaga, tuguma usa neza, ushobora kwisiga n'utuntu twawe ukaguma usa ne. Ushobora no koga ntiwisige mu ukaguma usa ne. Ari bacavugane Imana yasize, Imana yagusize, umuntu aza kuraba kumva arakwiyumvisemo, akumva aragukunze ku buryo adashobora kubisigura. Imana igusige inzira y'umugororotsi, agakiza Imana yaguhaye gatuma umuntu agenda akayangana uko bwije nuko bukeye. Nta mugororotsi birashobora gushika akageragezwa, mugabo Imana yagusize inzira y'umugororotsi imeze nk'izuba ryo mu gitondo cyangwa ubucagucagu. Uko buca, uko umwanya urengana rushiriza kugenda akayangana, uko akayako azorushiriza kugenda akayangana. Umuntu wese ari hano Satani yagomba gushiraho impamvu zo kumubuza gukayangana zirahagarara mu izina rya Yesu. Uko imyaka igenda uzorushiriza gukayangana, uko imyaka yegera imbere uzorushiriza gukayangana. Abatama n'abatamakazi muzorushiriza gukayangana, imisore n'inkumi muzorushiriza gukayangana, abakobwa n'abahungu, abagore n'abagabo muzorushiriza gukayangana kubera agakiza. Haleluya! Yesu natufashe cyane. Haleluya. Urashobora kubona umuntu angana nkanje, mugabo kubera ibyaha hamwe no kuremerwa mu isi ukamengana umutama, amenyo yaraheze mu kanwa, yiraburaniwe ameze nabi. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Mugabo mu ndabe jewe je nta mavuta ngira mu buzima, nta mavuta nisiga, nta sabune noganja muri douche gusa nkugurura amazi hahita nisohokera. But look at how am I looking? Mani dufashe cyane. Naho mutobimbwira niravye mu kiyaye kanisi. Haleluya. Haleluya. Umuntu yuzuye agakiza n'ubuntu bw'Imana
n'umuntu arimwo umwijima w'ibyaha no kuremererwa kw'ibyaha. Ntago ari bamwe, usanga bariraburaniwe, bariziriwe, iminkanyari kaze menya kabura, ibintu bigahinduka kubera umwijima w'ibyaha. Ariko agakiza gatuma umuntu arushiriza kugenda akayangara, yuzura ubwiza bw'Imana, yuzura ubuntu bw'Imana. Agakiza nikabure mu bawe mu izina rya Yesu. Agakiza nikabure mu rugi wawe mu izina rya Yesu. Agakiza nikabure mu buzima bwawe. Haleluya! Mani dufashe mu izina rya Yesu. Yesu adutabare. Haleluya. Aha. Leka ikindi naco sigaje bibiri, ikindi naco gituma umuntu aduga hejuru is doing and showing what you can. Kwerekana no gukora icyo ushoboye. Some people, abantu baguma bicaye ngaho bafise ibyo bashoboye badashaka gushira mu ngiro ngo babikore. Then ukibaza yuko uzoduzwa niki. What do you think will raise you? Man, fase cyane gose. Hallelujah. Urashoboye ibintu, ufise ingabire, you have talent, you can do things. Ukavuga ni oya ngo bombona ngo boca bashaka kuvuga ngo ndiko ndiyerekana. Then why do you care? Kubera iki wita ko abantu babona kuri yerekana? Reka wiyerekane bakubone, ukora ibyo ukomeye uduge, bariko barakubona hama nabo badashaka kwerekana ibyo bashoboye bagume hasi. Ariko ufise icyo ashoboye cyerekane, ntiwite ku maso y'abantu, ugikore mu izina rya Yesu. Hallelujah. Do what you can. Let your gift manifest. Reka ingabire zawe ziyerekane. Yesu natfase cyane. Umuntu arashobora kubona ibintu ashobora kubikora. Ngane ngo ya, ngo nabikora. Ngo abantu bo mu rusengero ngo baravuga ngo mana. Ngo baravuga ngo bace batangura kuvuga. Hari uruvugo mwumvise gwishi. Ninde? Man dufase cyane. Uwanse kuvugwa yagize gute? Just. Yesu natfase cyane. Gukora icyo ushoboye, kwerekana ingabire zawe. Yosefu iyo atari gusigura indoto, akumva zinya ndoto abagane ntibaze. Iribuka ko ubwa mbere yazirose bakamwita ngo ni yarabarotoreye bamugira ngo ni Karosi. We Karosi, unarota utora ndoto, ibyawe byaracanganye. Imana ifashe cyane. Iyo acavuga ngo reka nihorere ntibangire nkuko bangize ubwa mbere, ntago yari gusohoka mu ibohero. Mugabo aravuga ni icyo nshoboye reka ndagikore, kumbura hari igihe gishobora kunkura muri no bohero. Urashoboye kudandaza kweri kuri yicara, urashoboye kuririmba kweri kuri yicara ikingabire zawe. Wibaza ko iyo ngabire Imana yiguteretsemo kugira ngo yiga. What are you doing? Man dufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu wese azotungwa n'ibikorwa by'intoke ziwe. Yesu natfase cyane. And then urafite ibyo ushoboye, urafite amayerekwa, urazi indimi, you know to do things. Mugabo timidite yarakwishe, ntushaka gushira mu ngiro no kwerekana icyo ushoboye. Timidity everywhere. Yesu natfase cyane. Hari umuntu ngashobora guha mikro ni hano, mugabo akabura ikintu na kimwe avuga, ntagire ikintu na kimwe ashobora kuvuga. Kandi azi ibintu byinshi kandi hari ibyo ashoboye, mugabo agatinya kwerekana icyo ashoboye. Yesu natfase cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Hari n'umuntu ashobora kugera hano akabona ko ibintu bikenewe ari wabishoboye, hagane reka ntibabe bavuga ko nita imbere. Yesu natfase cyane. Yesu nadutabare cyane gose. Kweri kutita imbere iyo batereye amagara hejuru ko umuntu wese asama yiwiwe. Yesu natfase cyane gose. Hallelujah. Kukidengeri Betesida, ikimuga citerera y'ubwa mbere nico cakira. Uzanye ibintu by'amafyeri ngo barambona naho yabari kumwe n'umushyitsi yaje kumuramutsa. Nimba yamutera umugere wo mu maso, nimba yamutera wo mu nda, wewe icyo yakora ni mazi. Mari dufase cyane. Kandi wabaye wa mbere nta bintu by'amafyeri niki. Yesu natfase cyane. Narababwiye nihagera ku kintu cyo kudefanda ubuzima no gushira mu ngiringingo z'ubuzima, kirazira kugira isoni, kirazira kuba timide, kirazira kwitinya, kirazira no kwikumira no kwishira inyuma. We wikumira gute kandi ari amadecision y'ubuzima ashobora gutuma uduga hejuru, ashobora gutuma umenyekana, ashobora gutuma amazina ahinduka, ashobora gutuma umenyekana. Imana yo mu ijuru ihagarika imhemu ya timidite, igusoboze gukora icyo ushoboye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Yesu natfase cyane gose. Imana dutabara. Bibaye ngombwa ko we exagera, ure exagera.
ariko bibaye ngombwa, bidakenewe ntibikenewe, kubera ikintu cyose iyo kibaye too much mu mwanya utari wacu kiba gipfuye. Yesu natufase cyane gose. Haleluya. Yosefu aramurotora aramubwira ni wewe ugiye gusohoka, wundi nawe urapfira hano kandi barakwica nabi we, aramukabiriza. Yesu atufase cyane. Ikindi naco arico ngiye kurangiriza ko ni icyitwa ubushobozi bw'isezerano, power and forces of covenants to carry, cyangwa se that carry you. Ubushobozi bw'isezerano buguteruye cyangwa se wewe uteruye. Nimba ari isezerano riri muri wewe cyangwa isezerano wewe ufise, naryo riraba impamvu yawe yo ushobora kuduzwa. Abanyamasezerano haleluya. Abanyamasezerano haleluya. Abatwaye isanduku y'isezerano haleluya. Dusomere Samweli wa mbere igice cya 5 ku murongo waho wa mbere gushika kuri 6. Iki nico ngomba kurangirizako. Turasoma muri Samweli wa mbere ibice 5 duhere ku murongo wa mbere dushikane kwa 6. Imana iteza abafilisitiya ibyago kubw'isanduku yayo. Imana iteza abafilisitiya ibyago kubera isanduku yayo kandi y'isezerano mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ibyago ku muntu wese yabaye intamba mu isezerano ryawe mu izina rya Yesu. Oh my goodness. Umuntu wese ariko arafrena isezerano ryawe, Imana ikamuburira ngo arekura akaresista. Imana ikamubwira ni rekura akaresista. Imana ikamubwira ngo arekura akaresista. Imana ntituma atekana mu izina rya Yesu. Imana ntituma atekana mu izina rya Yesu. Imana ntituma ronka amahoro mu izina rya Yesu. Imana irekura ingabo zimuburanya mu izina rya Yesu. Imana irekura ingabo zimugwanya mu izina rya Yesu. Hari abakobwa n'abahungu n'abagabo n'abagore bari mu marira n'agashinda kubera abantu bicaye ku madosiye yabo, kubera abantu bicaye ku masezerano yabo, kubera abantu batsikamiye amasezerano yabo. Ukuboko kw'Imana ibirema kandi kabikomeza gutsikamire abicaye ku masezerano yawe, kubavundurure, kubaterure, kubakure ku masezerano yawe, kubakure ku masezerano yawe. Isezerano ryawe rishigwe mu ngiro, isezerano ryawe rishigwe mu ngiro, babishaka batabishaka barekura isezerano ryawe mu izina. Abafilisitiya bafashe mpiri isanduku y'Imana bayikura Ebenezeri bayijyana Ishidodi, baraheza bayinjiza mu ngoro ya Dagoni bayitereka iruhande ya Dagoni nyene. Bukeye mu mabyuka ya kare abanyashidodi basanga Dagoni yatembye yubamye imbere y'isanduku y'Uhoraho. Gufata isezerano ry'umwana w'isezerano ukarijana mu gicaniro cya Bayali, I can't get it. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Prophetically, ifoto y'umuntu wese ari hano yinjijwe mu nzu y'umupfumu. Guhera uyu munsi uyu mupfumu ntazosubire kuraguza ngo bimukundire mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru iteza ibyago n'akajagari mu nzu z'abafashe amafoto n'amazina y'abana b'ishengero rya Repentance. Imana iteza akajagari ku batwaye amafoto bagiye kuyapfumurirako no kwaturako imitongero no kuyarogerako no kuyaboherako amajambo mabi. Guhera uyu munsi nk'uko isanduku y'isezerano yatembagaje Dagoni ikamutembagaza hasi, igatembagaza Bayali ikamuca umutwe, Imana yo mu ijuru ituma isezerano riri hejuru yawe ririflecta mu mafoto yacaniwe ku mabuji, yateretswe mu mabase y'amazi, yateretswe ku bihome byo mu nzu z'abarozi, mu tuzu twa mitego byahambwe ku nzuzi no ku mazi. Guhera uyu munsi ndavyatuye mu izina rya Yesu Kristo, bitangure kunyeganga, bitangure kubomoka, bitangure gusenyuka, bitangure gusenyuka. Ndumva abantu bagiye kubohoka kubera Imana yo mu ijuru hari ibyije kugurura, hari ibyije kurekura. Abari hano barihe batere haleluya.
abari hano barihe batere haleluya, abari hano barihe batere haleluya. Mw'izina rya Yesu Kristo, Imana mu ijuru itume widegembya, amajoro maze utidegembya, Imana mu ijuru itume widegembya, iminsi umaze utidegembya, umwami w'amahoro atume widegembya, igihe umaze utidegembya, umwami w'amahoro atume widegembya mw'izina. Hallelujah. How can a witch take your picture and remain at peace? Ni gute umurozi ashobora gutwara ifoto yawe akaguma mu mahoro? Enough is enough. Mu izina rya Yesu Kristo azicuza igituma yatwaye ifoto yawe. Oh, hari abantu bari banyumvise hano. Umuntu wese ariko arahagarika fiançailles yawe akoresheje ubushobozi bw'amangetengete azicuza igituma yariye amafaranga yo kukuroga. Hari abantu bari bavyumvise bari hano. Umuntu wese ariko arafrena umugisha wawe, umuntu wese ariko arabintambamye yo kukuzibira no kukugara, yahawe amafaranga yo mw'isi y'umwijima canke mu bundi buryo butandukanye kugira ngo akubere intambamye kandi akurenganya kandi aguhora ubusa. Imana yo mwijuru itabura uko ibigenza ihaguruka ikuvugire. Isezerano riri muri wewe rikubere pasiporo, rikubere laissez-passer, rikubere permis, rituma urengana hariyo hose. Isezerano ryawe rikugeza utari kugera. Isezerano ryawe rikwinjize mu miryango utari kwinjiramwo. Isezerano ryawe riguhuze nawe utari guhura nabo. Isezerano ryawe rikuriza indege utari kurira. Isezerano ryawe rigushitse mu bihugu utari gushikamwo. Isezerano, abatwaye isezerano ry'Imana dutere haleluya. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Uyu munsi ndagomba duhagurutse intambara ikomeye yo mw'isi y'umwijima kugeza ku rugezo Satani n'abakozi biwe bamenyekana ko muri repentance habayeho gukorana kudasanzwe kandi kwanyeganje isi y'umwijima. Abo turi kumwe bizera Imana y'igicaniro cya repentance bahaguruke batere haleluya, bahaguruke. Imana inyeganze isi y'umwijima yaraboseketele blosata. Izina ryawe rimenyekane, izina ryawe rimenyekane, n'isi y'imwemu rimenyekane. Nimba izina ryawe ritaramenyekana ngo abarozi barimenye, uricari hasi cyane mu bushobozi. Nimba izina ryawe ritaramenyekana ngo abadayimoni barimenye n'abapfumu barimenye, uricari down mu bushobozi. Ariko nimba izina ryawe ryaramenyekanye, rivuzwe abadayimoni bavuga ngo uyu muntu, uwo muntu si ubwa mbere tumwumvise, rivuzwe abantu bagatinya, rivuzwe abantu bakajugumira. Uyu munsi Imana irekura ubushobozi bunyeganza isi y'umwijima. Haleluya. Mwari dusomera aba Samweli wa kabiri igice cya 6 ku murongo wa 5. Mu vyagire gatoya amasegonda make tugira turangize dusenge. Samweli wa kabiri. Ikindi naco kwemezanya n'umutima wawe gukorera Imana naho abandi baba batinye canke ibigumbagumba vyabo bitaboroheye kubikora, cyangwa situation barimo itaborohereje no kwakira ibyo bintu batariko baravyumva, ariko umutima wawe ukemezanya gukorera Imana, biraba impamvu yo kuduga ku muntu. Yesu natufase cyane. Nagiye mbona abantu baba bizigirwa ku Mana bagakora udukogwa, bakaba bizigirwa bakenye, bakaba bizigirwa bashonje, bagasenga badafite icyo kwambara, bakitanga n'uduhuzu barafise bakadutangira Imana, intebe bari bafise. Hari umunsi umwe apotre yaje kutugisha inama muri famille mu muryango, umuryango wo mu nzu. Aratubwira ngo ivyo dufise byose tugomba tubitange, kandi yabikoze kabiri. Ubwa mbere irafashe inzu yose twari dufise ayigabira ishengero. Ayigabira ishengero. Muri ico gihe twamaze hafi nk'imyaka 3 tudafite ico kuryamako n'ico kwicarako, turyama hasi kandi twicara hasi. Hanyuma ubwa kabiri naho yaraje ntiyahevye inzu, ariko afata ibitandi matera aravuga ni tubitange tubireke mwanse acafata byose arasohora, dusigara turyama, twasasa agatenge hasi akaba ariko turyamako down there. Intebe zose
si uko ari twe twari dufite byinshi gusumba abandi. Intebe zose arasohora, ibitanda byose, nawe ubwiwe nawe ajyama hasi, twese tukajyama hasi ku isima. Ahubwo ndiko mvuga isima, we had no cement we used to lay down. Twajyama hasi nta sima twari dufise, kandi n'ibintu n'isoni kubivuga nibisanzwe. It's just very simple. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Imana dutabare. Twamaze imyaka nyinshi twicara hasi kandi Imana itaranatwishura, ariko ntabwo twigeze twidoga. Yesu natufashe cyane gufata ingingo yo gukorera Imana no mu gihe abandi batariko barabitahura, cyangwa ibigumbagumba byawe bitariko birakwemerera, cyangwa na situation y'ubuzimiri urimwo itaguha uburenganzira bwo gukorera Imana, biraba impamvu yo kuduga ku muntu. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu nadutabare. Arabifata byose. Mugabo uyu munsi ntitujyama hasi, kandi uyu munsi ntitwicara hasi. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu nadutabare cyane. Byose aratanga, avuga ni tanga byose turatanga. Ico ubwa mbere hoho n'amasahani n'amasafuriya yaratanze. Tugenda kuba mu kazu kabi kabisa, akazu kabi katugagwa katari gafise n'umuryango. Mukuntu twugara twatereka ko nkuko ufata umuryango wabomotse ugatereka ko tukaca dushira ko ikibuye. Hanyuma ho haruguru naho byasaba kujyamo ufatishije umuhini cyangwa amaguru. Ntago ndiko ndababesha, this is real. Man fase cyane. Ni kenshi twarara dufatishije amaguru tujyamye hasi, amaguru afashe ku muryango kugira tujyama ahantu hogaye. Hallelujah. Kandi tuvuye mu nzu y'iwacu, ariko yarayitanze ayigabira ishengero. Yesu natufashe cyane. Hallelujah. Imana yo mwijuru guhereza umuryango kumva kandi gutahura mu ngingo zose ugiye gufata. Nawe wa mukobwa uri hano, Imana iguha umugabo agutahura mu gihe cyo gukorera Imana. N'umuhungu ari hano, nawe Imana iguhereza umugore agutahura mu gihe cyo gukorera Imana. Nawe ufise umuryango, Imana iguhereza umuryango gutahura igihe cyose ugiye gukorera Imana, n'igikorwa cyose ugiye gushira mu ngiro cyo gukorera Imana. Hallelujah. We see Abraham. Wibaza ko umwana yararonse mu butama bose bashaje. Wibaza ko yarafise ibigumbagumba biriko biravuga narakubonye Mana, narakubonye. Hajya kubona Imana kokwe usabye ikintu nk'iki. Why? Ntabwo byari byoroshe gutanga umwana w'ikinege afise rumwe kandi mu butama, kandi yamuronse inyuma y'imyaka myinshi cyane gose. Ariko gukora ico kintu bituma izina ryiwe riba rirangirana. His motions was not easy. Ibigumbagumba by'umubyeyi yatakaje umwana kandi yamukunda ntibyari byoroshe. Yesu natufashe cyane gose. Ariko wowe kugira ngo utange amafaranga wari kuriha ukwezi kw'inzu ntabwo ushobora, cyangwa ubikoze naho emwe bakaba bigishije basomye imirango bashize intaye bakubwira. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Aratanga inzu, the house. I remember, ndabyibuka cyane. Twaramaze imyaka 3 nta mafaranga yo gusanura uwo muryango, amaguru tuyaraza tuyafatije ku muryango, twarakurakuranwa. Murazi ko turi benshi muhira, twarakurakurana. Uyu munsi niwo ushikiriwe uraza amaguru ku muryango. Uwo hepfo twashira kwibuye cyangwa umuhini, mugabo wo haruguru ntibyakunda kubera ari imiryango ibiri. Yesu natufashe cyane gose. Ni uhindura amateka, wari umushumba kabumami, nta na kimwe kimunanira agengibihe. Niwe ureba mu ndahimumba akabonisha marikomeye. Sawa. Ndabizi ibindi ko ndavuga hakeke banosera barabizi, ntimubizi. Aba baratuzi, aba nabo muci bitoki wacu. Imana dufashe cyane. Baratuzi cyane. Yesu natufashe cyane. Hallelujah. They know.
Yesu nadutabare. Mugabo nange Imana arahindura amateka, ntago ari ukumwasa. You were not looking like this. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Imana dutabare. Nange Imana yarisha abazimu. Yesu nadutabare. Yes, ibigumba by'umutima bitoroshe. Ico gihe rero atanga ibyo dufise byose mu nzu. Inzu yasigaye yera, uri hano uri mu cumbi n'ukarabari hakurya. Nta kintu kimwe kirimwo. Twabahawe umucarama aratanga ibintu byose. Kandi tuguma twimereye neza. Biraryoshe kugira umuryango utahura kandi wumva iyo hageze ku gikorwa cyo gukorera Imana. Dusomere twumve umumaro. Kwemezanya n'umutima wawe gukorera Imana. Naho abandi baba batinye canke ibigumbagumba by'imitima yabo n'ubuzima bwa bitaboroheye canke situation bari mitoroshe, but you choose to serve. Ari wo kugahitamo gukorera. Nico gituma mu mwanya wo gukorera Imana, don't look your neighbor. Nturabo umwicaranye, nturabo mugenzi wawe. Do what you supposed to do. Kora ico muhemu yera ariko arakubarira n'umutima uri kurakubarira. Nimba muhemu Imana akubwiye gukora, reka kuraba ko arundi yakoze. Nimba naho bitashobotse, reka gukora kubera ko abandi bakoze, but do it kubera ko muhemu Imana ariko aragukora ko na atakintu uzoba ufise, korera Imana. Yesu natfashe cyane gose. Hallelujah. Imana dutabare. Musi umwe nta nubwo ari mu myaka iheze, twari hano turiko turagura kiriya kibanza cyo kumutakura. Bariko baratanga, nari natanze amafaranga mse yose naherewe. Imana yo mu ijuru numva muhemu yarambwiye gutanga impuzu zose hamwe n'ivyo nari mse. I remember nari mse amatelefone abiri n'utuntu twose nari mse on that thing. Ndabikora ndatanga. Mugabo nta n'ukwezi kwaheze ivyo vyose natanze bitaragaruka. Everything came back. Sinzi uko byagenze, sinzi iyo byaciye, sinzi nuko byagenze, ariko vyose ntari ndabifise. Of course yes, gukorera Imana no mugihe bitakoroheye biraba impamvu yawe yo kuduga. Turangirize kuri iri jambo. Somere Samuel wa 2 igice cya 6 ku murongo wa 10 ugeze umurongo wa 5 ugeze kuri 10. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nta kindi dusoma. Dawidi azana isanduku y'Imana Siyoni. 5. Dawidi n'umuryango wose w'Abisirayeli bagenda biyereka biginagura bari imbere y'Uhoraho, bavuza inanga n'amakembe n'udushako tw'ingoma n'imiduri n'ivyitwa matowazi. Maze bashitse ku mbuga ya Nakoni, Uza atuma ukuboko ngo asame isanduku y'Imana kuko inka zari zitirimutse. Maze uburake bw'Uhoraho busiriringira Uza, acamutsindaho nyene amuhoye ico gicumuro, agwa ngaho iruhande y'isanduku y'Imana. Bibabaza Dawidi ko Uhoraho yahwikiye Uza. Aho hantu haca hitwa Presi Uza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Dawidi acategwa n'ubwoba n'Uhoraho, aravuga ati, mbega isanduku y'Uhoraho byoshoboka bite? Isezerano ryari ko riraza, isanduku y'isezerano kandi yari itekeye ubutunzi bwinshi. Mugabe igishika mu biganza bya Dawidi, kandi yari kuje ibwami kwa Dawidi, ikishika yica Uza. Hanyuma Dawidi acaratinya. Nuko iyo sanduku y'Uhoraho Dawidi ntiyakunda kwijana kugwa wiwe, ariko ayiherekeza kwa Obedi Edomu umunyegati. Maze imara amezi 3 mu nzu yiwe, kandi Uhoraho ahumugisha Obedi Edomu nabo mu rugo rwiwe bose. Amen. Naho wogezaho dukomera Imana amashimeshi cyane. Obedi Edomu amakuru yari yayumvise neza ku isanduku yicana, mugabo arayakira ntashwa. Ibigumba kubaruga ni ufise ivyana bikubagana by'ibibandi kandi bikunda gukubagana cyane by'ibihungu, biraza gukora kuri
isanduku irabimara, wumvise ko wuzuye mwinshi. Ariko Obedi aravuga ni nta kundi none nogira gute, arakira isanduku y'isezerano y'Imana, ayakira atabishaka, ayakira atabigomba, ayakira bitamworoheye, ayitora atabishaka, ariko arayakira. Hariho ubushobozi bwo kuduzwa bukurikira umuntu wese isezerano ry'Imana rigiyeho, kandi akaryakira agakorera Imana bitamworoheye kandi yumva atabishaka, kandi na situation itari yoroshe. Nta sezerano dufise ryo gukorera Imana ari uko ibintu byoroshe, ariko no mu bihe bitoroshe Imana idutegeka kuyikorera. Imana iduhamagarira kuyigororokera, Imana iduhamagarira kuyibera umwizigirwa mu mageragezwa, Imana iduhamagarira kuyikorera mu bihe bigoye, Imana iduhamagarira kuyibera umwizigirwa mu bihe bitoroshe. Ndasenge umuntu wese ari hano, Imana yo mu ijuru iguhereze gukomera mu bihe byose urimwo, kandi Imana yo mu ijuru ituma isezerano ryayo riri hejuru yawe ritangura kukuduza mu izina rya Yesu, ritangure kukuduza mu izina rya Yesu, ritangure kukuduza mu izina rya Yesu, ritangure kukuduza mu izina rya Yesu. Sinzi isezerano ryawe, sinzi n'iryo Imana yaguhaye, ariko nimba ataniri hari, Imana ishire isezerano rishasha guhera uyu munsi, uronka amateka yo kuduga ubugira kandi mu izina rya Yesu. Imana isonda akantu gatuma uduga, Imana ishire impamvu ituma uduga, Imana ishire impamvu tumugira izina, Imana ishire impamvu ituma amateka yawe ahinduka. Nimba wizeye tera haleluya. Imana idufashe cyane gose. Birivuga ngo iyo sanduku y'isezerano imara amezi 3 mu nzu kwa Obedi-Edomu. Mu mezi 3 yonyene Imana ihereza umugisha Obedi-Edomu. Isanduku yinjiye Obedi-Edomu atabishaka, n'abantu batinye, kandi n'umuryango uvuze ni noneho umuryango wo kwa Obedi uraheze, urapfuye, ariko Obedi arayakira. Hari inkomezi ziri mu gukorera Imana naho ibi bitaba byoroshe, hari inkomezi ziri mu gukorera Imana naho ibintu bitaba byoroshe. Imana yo mu ijuru igukomeze, uhaguruka ukayangane guhera uyu munsi, uhaguruka ukayangane guhera uyu munsi. Usohotse muri kino kibanza ukayangane, usohotse hano hantu ukayangane, usohotse hano hantu wuzura ubwiza, usohotse muri kino kibanza wuzura icubahiro, usohotse hano hantu wuzura igikundiro, usohotse hano wuzura ibitangaza n'ibimenyetso. Hari amateka mashasha Imana igiye kurema ku buzima bw'abantu bari hano. Abantu bari hano bari hehe Mana yanje? Hari abantu Imana igiye guhindurira amazina, hari abantu Imana igiye kwandikira amateka mashasha, kandi ndavyumva bigiye gusigwa mu ngiro, bigiye gusigwa mu ngiro, bigiye gusigwa mu ngiro. Haleluya. Giye kugusengera. I'm going to pray for you. Navuze impamvu zimwe ni nyinshi ntitwoziheza, ariko kuzo navuze ko zishobora gutuma umuntu aduga hejuru. Navuze ibitari bikeya muri ibyo nyene. Imana ibyo gushigwa mu ngiro iguhe gubishira mu ngiro, ibitari byo gushira mu ngiro navyo ibigukorere mu izina rya Yesu, igushire impamvu mu izina rya Yesu. Haleluya. Inyuma y'iyindwi ntahe zigiye gukurikira ari nyinshi cyane gose. Guhera uyu munsi nyene dusohotse hano, Imana irahereza intahe ubuzima bw'abantu. Guhera uyu munsi tutarava hano, Imana mu ijuru iraremera intahe ku matelefone y'abantu, Imana mu ijuru iraremera intahe ku manemero y'abantu, Imana mu ijuru iraremera intahe ku matelefone y'abantu. Tera haleluya. Imana ifashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Reka sabira umugisha abantu, ndabasengere. Ubanze uhaguruke mu gihe wumva yuko hari ijwi rikwagiriza icyaha mu mutima. Ndakunda